Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho imisi yose kuri mbonesha kure ya Hejuru TV. Turi kuwa Mungu ku itariki ya 2 Ruheshi 2024. Tubazaniye amakuru muri iki gitondo yihuta. Reka dutangurire kuri iyi nkuru. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ngo yicishijwe isumu, Perezida Ndayishimiye ari mu bagirizwa. Niko rero RPA yoba yaratangaje. Ni nyuma y'imyaka 3 n'igice Perezida Nkurunziza yitavye Imana. Mwe mu bamenyesha amakuru b'Abarundi yagarutse kuri urwo rupfu. Bob Rugurika umenyesha amakuru rero yahawe agashimwe n'imbonesha kure CNN mu mwaka 2016 kubera ibikorwa vyo guharanira ubwigenge bw'ibimenyesha amakuru muri Afurika. Menyesheje rero ko afise ivyemezo ko Perezida Nkurunziza atishwe n'urw'akaraga, ahubwo yahawe isomo na bamwe mu bagumyabanga bari basangiye kurongora Burundi. Bob Rugurika yavuze ko afise ivyemezo ngashobora no gutanga imbere y'ubutungane bibaye ngombwa. Ayo niyo majambo rero Bob Rugurika yabwiye n'abamenyesha amakuru mu kiganiro yagiranye nabo ku igenekerezo rya 27 Munyonyo 2023. Ico kiganiro yarakiremesheje kugira ngo agaruke ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Urupfu rero vyasa nuko atawe rwari rushishikaje gushikaho. Muri ico kiganiro nta byinshi yamenyesheje. Umuyobozi wa Radio RPA Bob Rugurika yagize ati: "Ndaretse leta y'u Burundi abariyo iha umuco Abarundi n'amakungu kumvo z'urwo urupfu rutari urw'akarago." Leta y'u Burundi rero ico gihe ntaco yabivuze ko. Nyuma y'imisi irenga 10 Bob Rugurika nk'uko yari yabisezeranye yaciye atanga yandi makuru ku bijanye n'urupfu rwa Petero Nkurunziza. Hari mu kiganiro ijambo ni rwawe ca Radio RPA co ku musi wa gatanu gerekezo rya 8 Kigarama 2024. Muri ayo majambo rero ya Bob Rugurika humvikanyemwo ariko atyoza umukuru w'igihugu ndetse anamwagiriza ko yoba yahaye isumu umukuru w'igihugu yari asubiriye ahejeje kwitaba Imana Pierre Nkurunziza. Ariko Pastor Denisa Bucumi Nkurunziza we yatangaje amajambo atandukanye nayo ya Bob Rugurika, ndetse bisa naho ahaye gasopo Bob Rugurika n'abandi babandanya kuvuga ko umucanci wiwe yoba yarahawe isumu. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru. Mwumviriza ibyo Pastor Denise Bucumi Nkurunziza yoba yaratangaje anarakaye cyane ni mu kiganiro wewe yagiranye n'ikinyamakuru BBC. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda kwibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Iyi ni mbonesha kuri Hejuru TV, turabahaye kaze. Bob Rugurika yatangaje irya mbere urupfu rwa Petero Nkurunziza mu mwaka 2020 amasaha atari make mbere y'uko leta y'u Burundi mubika avuga ko Perezida Petero Nkurunziza yishwe n'isumu ryagorewe mu gihugu ca Tanzania mu karere ka Mwanza. Isumu rero ryaguzwe rigenewe Perezida Nkurunziza. Bob Rugurika cane azwi kubera amatohoza amaze gukora ku madosiye atandukanye yakomakomeye atunga gatoke urongoye Burundi muri kino gihe, aho yagize ati: "Ndafise ivyemezo ko Perezida Evariste Ndayishimiye azi neza ibijanye n'urwo rupfu kandi ko ari kwisonga ry'ababuteguye ategerezwa guha umuco Abarundi." Bob Rugurika yoba yarashikirije. Pastor Denise Bucumi Nkurunziza we avuga ko umucanca w'iyitavye Imana nawe yatoye imitende ico gihe bari muri Kenya. Yaciye rero atahe Bujumbura aza gufasha n'abandi mu kigandaro. Muri iyo minsi rero niwe yaremesha abandi akagira ati: "Abantu baraza ari benshi cyane ku mugoroba tugasangira igisabisho kandi akaba ari jewe nigisha, byarabafashije nabo nyene kwihangana." Akavuga ko no ku maziko ari habahungabanya, ariko amaze guhaguruka akavuga ijambo bakabona ntariko ararira byafashije benshi. Denise Bucumi Nkurunziza akavuga ko yashimye Imana kuba umucanci we atarapfuye urupfu rw'agashinyaguro, hari nayo mpamvu ataha amatwi abavuga ko yishwe. Akagira ati: "Narababwiye ko batosubira kunzanira amajambo yo kuvuga ngo yishwe n'uyu nuriya, bamunyegeranirije barakoze. Be none avyemera hoho ko ari bo bamwishe bagakora ibipimo aca azuka abe muzima." ko Denise Bucumi Nkurunziza yoba yaratangaje. Kuva Pastor Denise Bucumi Nkurunziza apfaka yabana igikorwa cyo kwigisha ijambo ry'Imana nka pastor w'ishengero ry'Urutare Église des Rochers, akanakurikirana irerero vy'imfuvyi yubatse ibuye muri komine Mwumba mu buraruko bw'igihugu. Perezida Nkurunziza yari yitavye Imana itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2020. Ico gihe na
we Denise Nkurunziza nawe yari mu bitaro ku mugwa mukuru wa Kenya i Nairobi, akavuga ko amaze kumenya ko umucanca we yitavye Imana yabigize ibanga. Akagira ati nabimenye ari mu gitondo ariko nagiye kubivuga ku mugoroba w'umunsi ukurikira, sinari gutanga igihugu kubivuga kuko yari uw'igihugu. Denise Nkurunziza ariko akavuga ko ivyo vyashitse amaze n'iminsi mu masengesho yo gusaba Imana gushima mu bibi no mu vyiza. Umupfasoni w'abana batanu rero ubu akora akazi ko kwigisha ijambo ry'Imana, akagira ati wabimbwiye yansavye gusenga ngo kuko agiye muri koma kare mu gitondo, ariko jewe nari numvise ijwi rimbwira ko kabaye, ndashima Imana, naciye nshira amaboko hejuru nshimira Imana ndayibwira uti urakoze urakoze, sinovuga ico nshima ariko nagoma mvugo nti urakoze. Wabimbwiye rero naramubwiye nti nimubure kwakira ishaka ry'Imana. Pfakazi Denise Nkurunziza rero akavuga ko mw'ijoro bari bavuganye n'umugabo wiwe baramubwira ko yateramye cane ariko araganira n'abagenzi ko arushe, yumva rero ashaka kuryama, baca barasezerana. Maze kwitaba Imana n'abantu bonyene yashoboye kumenyesha iyo nkuru y'umubabaro n'abana biwe ba mbere, ariko harabihadikiriza kubivuga mbere yuko igihugu gisohora itangazo. Akagira ati narahamagaye umuhungu wanje mukuru yari i Bujumbura, ndamubwira ko se wiwe aremvye ko aduga kumuraba ku bitaro i Karusi, ariko naramwihanikirije ko ataza kwinjira mu bitaro atambariye. Inzira yose nagumye ndamuhamagara ndamubaza aho ageze aho bahagarika imiduga ku bitaro canke parikingi, naramurindiriye araheza guparika, nca ndamumenyesha iyo nkuru ko se wiwe yitavye Imana. Ndamubwira ko yagerageza akihangana yifate rugabo kandi yabarajije abari bahari yarigumisha. Akavuga ko mu nyuma ariyo yaciye ahamagara nubwo umukurikira yiga irondereye mu Bwongereza, ico gihe bose rero abasaba kwigumya. Ivyo rero Denise Bucumi Nkurunziza we yabitangaje mu gihe hari hamaze amajambo menshi yatangajwe na Bob Rugurika avuga ko umukuru w'igihugu ariho ubu ari we yoba afise uruhara mu rupfu rw'uwo yasubiriye Perezida Nkurunziza, kuko ngo urupfu rwa Perezida Nkurunziza rwari rwateye amakenga abatari bake naho atari bwubahe kuyashira ahabona. Bob Rugurika akagira ati jewe namenye ko Perezida Nkurunziza atakiriho nk'inyuma y'amasaha yitavye Imana, vyamenyeshejwe n'uwahoze ari umuvugizi wiwe nawe nyene yari yatumiwe mu kiganiro ijambo rigwawe. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yarashinguwe kw'igenekezo rya 26 ruhesha umwaka 2020. Inzego nkuru z'igihugu rero ntizari kure no kumusezera, kimwe mu congereje amakengo yahoze ari umuvugizi wiwe Leonidas Hatungimana yahoze ari no mu banywanyi ba CNDD-FDD, menyesheje nawe nyene ko urupfu rwa Petero Nkurunziza rwashotse rutera amakenga bamwe mu banywanyi uyo mugambwe. Magorero akaba yarahuye n'ivyashikirijwe n'umutambukanyi Moise Nkurunziza mu kiganiro n'imvano c'iradiyo y'Abongereza cyabaye kw'igenekezo rya mbere ndamukiza uno mwaka wa 2023 niho turi. Denise Bucumi Nkurunziza yaragarutse irya mbere ku rupfu rw'umutambukanyi wiwe, menyesheje ko n'imbere y'uko ashingurwa rero hari abagumye bibaza ibibazo ku mvu z'urwo rupfu. Umutambukanyi wa Petero Nkurunziza akagira ati sinigeze nifuza ko tumukurikiza induru, nta bihima vyo kurondera ikimwishe nashaka kuko n'ubundi ntiyaca agaruka ngo nuko twamenye ikimuhitanye. Urupfu rero ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza cashizweho na leta muri ico kiganiro nyene co kw'igenekezo rya 8 Kigarama 2023. Adine Niyibigira yanonose ivyigwa bijanye n'ubugizi bwa nabi yasiguye ko ubushikiriza manza kizigenza Repubulika ategerezwa guca atanguza amatoza Perezida Nkurunziza gipfa kugira hamenyekane ikimwishe. Perezida Petero Nkurunziza yararongoye Burundi rero kuva mu mwaka wa 2005 hejeje ikiringo ciwe ca gatatu kitari gihuye n'amategeko, yitojeje mu matora ya 2020. Marisa Ndayishimiye rero yararongoye n'umugambwe CNDD-FDD, niwe rero yararongoye umugambwe CNDD-FDD niwe rero yaciye awuserukira mu matora, ariko Petero Nkurunziza yari yaragizwe imboneza yamaho y'umugambwe CNDD-FDD, kibanza rero camucira hejuru y'umukuru w'igihugu ko hariho ingingo atofashe atabanje kubaza iyo mboneza yamaho. Iyo nkuru ya mbere twari twabateguriye muri iki gitondo, reka tugaruke no ku zindi ziriko ziravugwa mu bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye. Ikinyamakuru Radio Televiziyo Isanganiro RTI kivuga ko gushira mu ngiro politike yo gukora ubusumbasumbane bw'imishahara mu bakozi ba leta ngo kiracari ikibazo cane
mu bijanye n'akazi umuntu akora. Bamwe mu bajejwe abakozi mu bushikiranganji butandukanye kavuga ko hari abo iyo politike yatanguye kuja mu ngiro barahinduye ubuzi ariko ntihagire igikosorwa, gutyo ngo batangura guharurirwa hatisunzwe ubwo buzi. Basigura ko abashira mu ngiro politike rero bakoreye ku ntonde zidakosoye ziriko ubuzi bakora kera. Bongera ko hari abo usanga barahinduriwe ubuzi, akarorero batanga ni nk'abakorera mu biro vy'umushikiranganji bimuriwe mu biro vy'abayobozi canke bavuye mu vy'abayobozi bajanwa mu vy'umushikiranganji. Ikindi rero n'abafise ubuzi bushasha butegekanijwe mu ndinganizo igenga iyo politike bikenewe ko bashiramwo. Ivyo rero akaba yarabishikirije mu nama ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi yagiranye nabo hagati muri ino ndwi. Umushikiranganji Venuste Muyabaga akaba yarabasavye gukora icegeranyo kivyerekana kugira vyorohe gukosorwa, yemeza ko ata ntambamye bizogira ku buryo bukoreshwa muri iyi minsi. Karabagejejeho kandi vy'inkuru irabana nuko ibiciro vy'ibinyobwa vya Bralirwa vyoba vyarongerejwe, ariko rero reka tugere muri iyi nkuru ivugwa muri Yanagesa. Isekeza rigira kabiri ryo kwegeranya umwimbu w'ibigori mu kigo Yanagesa rizotangura kuri uyu wa mbere ku munsi w'ejo rikazomara indwi zibiri, kandi ngo rizoba ryerekeye abarimyi abatari abadandaza barangura. Mu itangazo ryo kuri uyu wa gatanu, umushikiranganji ajejwe uburimyi yasiguye ko irya mbere vyabaye ngombwa ko barihagarika kuko ububiko bwo ku makomine bwarengewe, bikaba bisabwa ko babujana mbundi bunini. Prosper Dodiko kamenyesha ko begeranije amatoni arenga ibihumbi 36. Umushikiranganji Dondiko rero akavuga ko bazozana n'umwimbu wabo kugira ngo babanze babandike babahe n'icemezo c'umwimbu bazanye, gutyo leta ishobore kumenya umwimbu n'uburyo ubukenewe. Kubw'ivyo rero uzobizana ngategerezwa kuba afise urupapuro yahawe n'abajejwe intwaro rwemeza ko ari umurimyi. Aragabisha ko uzofatwa ariko aragurisha ibigori atari umurimyi azohanwa nk'uwuriko akora urudandazwa rutemewe. Kijanye nuko rero ari abashoye ibigori vyabo mw'isekeza riheruka batararonka amafaranga yabo, umushikiranganji w'uburimyi aremeza ko bahari ariko ko ari bakeya, akizeza ko iryo sekeza rya kabiri rizotangura bamaze guheza kubariha kuko amahera y'ikigo Yanagesa ca yaronkejwe, nuko rero yabitangaje. Reka rero tuje mu Bujumbura aho hari abanyagihugu rero batakiriye kumwe ingingo yafashwe kuri wa kane n'igipolisi babuza guhagarika ingendeshwa zabo ku bituro vy'ibitoro mu gihe rero kitariko kiratangwa. Bamwe rero babona ko ari nziza, abandi ko atakirinije gufasha ku ngorane zihari. Bayishima rero bagasigura ko ushobora no gutonda umwanya munini ntukironke, bikanashika n'imodoka bakayibiraho ivyuma bimwe bimwe. Bandi rero bakemeza ko yafashwe kumva z'umutekano, bakidoga ariko ko batazigera baronka igitoro muri kino gihe kuko batazigera bamenya ko gihari. Bagashimangira ahubwo ko ubu ko kigiye gutangwa mu kimenyane gusa. Hari n'abemeza ko rero ziharara kubera gitangwa ku mugoroba. Basaba leta rero kwiga ingene igitoro caboneka kigatangwa kare kugira ivyo bibazo vyose bihere. Iyo ngingo y'igipolisi c'u Burundi ivuga ko kizira ko imiduga n'amapikipiki yirirwa atonze ku bituro barindiriye igitondo. Ikindi kizira ikazirizwa no gutembereza icuma ubona yuko igitoro ufise kitagushikana iyo uja, hanyuma ngo zimirize icuma cawe mw'ibarabara. Desire Nduwimana avugira igipolisi rero basiguye ko zafashwe kugira umutekano w'abantu n'ibintu wongere uhagararirwe neza. Kubwiwe rero uzobirenga ko kazohanwa abikomeye. Yari mbonesha kuri ya Hejuru TV, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho kuri uyu munsi turiye kwa Mungu ku itariki ya 2 Ruheshi 2024. Imana ibahezagire.